MALOVE. Bon, jewe d'abord ndishishiti imbere y'Imana n'umutima wa Stella. Ibintu byose bikorekera mu buryo bw'inkema nk'umukristo. Narabaye convaincre. Dufatira mu buryo bw'inkema narabaye convaincre. Kandi narabonye amarira ya Stella, ndabona n'umutima ukuntu wari ubabaye. Mugabo inkuru azingene imeze yari iteye ubwoba. Kiragize igihe niyumvira ibintu byinshi ndangaza umutima ndababara cyane, ariko ngiye kuraba nagenda toza makuru buke rimwe na rimwe sanga hari ibintu donc byarimo igifungu nakuri kwari udashobora gutora ukuri gutomoye bivanye nuko hari nabo nashaka gutora kw'inkuru kuvyo ari bambwiye batashoboye kumpa umwanya cyasanga sinoguma donc ndi muri ivyo nguma ngo ndiko ndarondera amakuru ku muntu nkunda sinobesha ndamukunda Stella. Kandi hajya umuntu ukundura mufuhira nari nafushe cyane, kandi en plus ndimo gutanga kuja gushika mu rugo kacumva inkuru nkazijya vyarambabaje, ariko narasize umutima hamwe ndiyumvira mfatanije n'umuryango ku manuro bampaye, ndumva yuko ntashobora kumutakaza mu buzima bwanje. Ariko kandi asaba yuko vyose bigafata inzira nziza, ahari amakimbirane birangira gukora bizi neza yuko ntazibana zitakubona amahembe, kandi ngo yaragufuhiye ko ari ugufuha to urabeze kubona umuntu mu hotel c'est très grave ubonye asohotse utegeza kwiyumvira byinshi birebire kandi ugapanika. Kirege ari mu buzima no kwizera umuntu, kandi ukamenya umuntu muri kumwe ninde asi yahe image asi cyaye gicapo, kuko kunyagiriza ibintu nk'ibyo canke kwiyumvira ibintu birebire nibaza yuko utabura uramenya wo mugendana wariwe. Sinibaza ko imyaka 6 utabura uramenya umuntu muri kumwe wariwe, umugirire confiance umenya ati novuga yuko yo none muri iyo myaka yose iyo ngese yarayimbonamo canke yarayinziko. Novuga ko iyo ni rero yabaye nini, kuko ico kintu kibi cyane kandi cyancafuje cyane. Rero novuga yuko ikintu cyababaje n'abantu ni kubera iki bitashoboye guherera hagati yacu. Abandi bantu benshi bashoboye kutuba hafi, ndashimye no wese nasabye umwanya kawunyima kuko nari mbabaye kandi nari meze nabi, kandi ivyo nashaka kurondera vyose kwari kubw'inyungu y'urukundo apana inyungu y'ugwanko. Narashaka ko ibintu bitumbera neza kandi bishike hano heza. Rero Stine wanje ndamugarukanye ndaryohewe. Fanya mambo baba, fanya mambo. Mu mwaka uzarugiye kurya umuceri neza ko gahunda yahagaritse none iraje nifanyaje abantu bapishe kwanza nisogeye pembeni. So unaona guess what TV, this is so fine, so good. Amara y'umunezero uno munsi ni agaragara mu gihe hari amazi imisi harangwa amara mbona ufuraye akwangare macho basi ndagukunda yari je ndagukunda cyane kufuhira rwose simba nifuza kumva ikintu kikubayeko cyangwa numva amakuru mabi kuri wewe. I love you so much. Abantu benshi bakavuga ngo ni ibintu by'ibikintu, ariko simhaba ni ya telenovela sasa yanaanza. Yes, turabaha ikaze cyane bakunzi ba Ashali TV aho muri hose nize ko meze neza muri bien muri cool. Nanje nk'izina ryanje nko bisanzwe ni MALOVE mwarimo umutadebukirwa wanyu, ndetse agoma akora kugira ngo tubazanire inkuru ziri ku mwanya ndetse zityoroye neza, zifise message itandukanye n'izindi. Murabizi neza ko twaje kugira ngo dukore Imana turungise mu kazi nage, kandi nzodusanga muri aka kazi nyene tusanga dukora kugira ngo ibone ko umurimo yadutumyemo ari wo tukirimo. Ego kana subscribe kuri Ashali TV utarabikora maze kubikora nawe uri umuntu w'amateka nko musanzwe mubizi. Behind camera ndafise Arda Ud, yes agoma akora neza kugira ngo ronke image ifise quality ndetse isa neza cyane. Aho tuno munsi bimeze gute, reka ndabagarukane gatoyi. Mu mazi imisi mubona ko twari ku nkuru
yahaciye hirya no hino ndetse inkuru y'ukuri ariko ndavuga ati iyi nkuru reka ndayakire kugira ngo jewe nk'umuntu nanje nari mfana iki kintu ngira ico nkoze twaragwanye urugamba rurerure mwarabibonye yuko bitari vyoroshe kuri Stella na Shoutela ntivyari vyoroshe kugira ngo ndonke Shoutela ndamwicarike tuyage ariko Imana ishimwe abadukurikiranye yaratwemereye yuko tuzogira ngo tumuhuze na Stella wiwe kugira ngo arabe yuko yo kwigarura ko baramubwiye ukuri kose aranatahura baramutahuza hama arumva neza yuko film cyo yakoze kitari ciza uno musi rero nagiriwe amahirwe yo kugira ngo ni cyane nabo ari babire kugira ngo ikibazo ndabe ko no giheza murabeze ko je ngoma ngwana mpamano kugira ngo bigaruke uko ico bapfa gisumba ico bapfana bacanye muri vyinshi imyaka 6 murayibuka yuko ari myinshi ariko simvuge menshi uno musi ndi kumwe nabo bose ndafise Shoutela ndetse ndafise na Stella ku ruhande rw'iwanje kugira ngo turaye ko twogana sha kibazo cacu kikava mu nzira ariko mbanze ndabaha ikaze kwanza mbanze ndabaramutse mwe wese ngena mere ngene yiriwe tuje mu kigano nzi yuko umwe wese ameze neza Stella ça va ni sawa meze neza ndashima Imana Maria yahetse uno ni amari korarira misi yose ariko urameze neza ndameze neza cyane yes brother nawe se gute ni sawa ndashima Yesu pastor wanje no munsi analeo utanipiga kama ile siku yaje singwana gusa rimwe na rimwe birashikanye n'umuntu agashavura ariko birivuga ngo ntitukame iyo umuntu ashavuye ntirikarenga ashavuye ariko haba gushishoza kugira ngo umuntu afate ingingo nziza cyane cyane yes Stella we niwe twacanye muri vyinshi muri runo rugamba nkuko twavuganye kuva umunsi wa mbere nza kukurondera sivyo twaragwanye runo rugamba uno munsi uricaranye na Shoutela kugira ngo umugire ico muyaga wamurondeye kuva kera umwanya n'uyu wawe nimba wumva yuko hari ikintu cyo kikibandanya Jena numva taje mu byo navuga nta birebire nabivuga ko byabaye byarabaye abantu barabibonye ndetse byaranashize ko imashi itari nziza mu bantu benshi baranyidogera abandi bambona ukundi rero numva ko ntobigaruka ko cyane vraiment ariko no munsi twamuronse ndetse turanicaranye aravuze reka twicare tuyage ngo birangire ni kakanya keza kugira ngo gwa rukundo bavuga ati ndakene ko dusubira dugasubiza hamwe rusubire rugaruke bon je mwambwiye ko ari umva ari ikiganiro mwari mwabimbwiye ndavuga ati sinagavye naje kubera ko urumva je mu buzima sinkunda ibintu biba birebire ngo bimbabaze canke ngo bigirene ndakunda ko ikintu iyo kimbabaje umuntu nakoreye iryo kosa mbabarire hama bihere nimba ari yindi nziri umuntu abafata canka kagirane ikaboneka rero nimba biga vyarabaye kwari kugira ngo abantu bose bari bamatwi bona ku marezo sociaux donc baronka umuco rero umuco barawuronse wavyo navuga yuko pour le moment mwambwiye yuko muza kutuganiza turi babiri rero ni mwebwe mufite ijambo hanini je novuga ko atakintu kinini nabivugako yes abankurikiranye ku kiganiro twakoranye na Shoutela ndamusanze ahantu umunsi ndamuvumbura twaraganiriye ndetse n'abavyeyi bari mu barabara baramfasha kumukonveka ndetse turamwumvisha neza ingene ibintu biguye kugenda hamaranyemera ati jewe umunsi nzogiriwe kugira ngo duhure tuzogiheza na karo umuvyeyi yaratanze isomene yose sivyo yaratanze isomene yose Shoutela ijambo nikiwa uno munsi namuhuje naguhuje nawe naguje nawe ndetse ukuri kose barabikubwiye nkuko bakubwiye ati nta vy'amavyera ngo de kandi ntazima zitakumana amahembe murakoze cyambe nambere ndabashimiye je ko bwanje ntivyari vyoroshe kandi byari vyoroshe kwakira ariko kimwe no kuvyari imeze ko numva umutima utari hamwe because razi umuntu maranye imyaka 6 mukundana mumezanye muri tunaturiya namwaciye muri vyinshi kandi narumva yuko bivanye n'isezerano n'abw'Imana yuko nzokundana rimwe kandi tuzokundana zuba ruwonyene rero nkine tuzobana nta kineguma njuragurika mu bakobwa hari kintu n'abw'Imana kandi na Stella arabizi mugabo rufete yuko hari utunani mbonye tunumvise tutameze neza bituma umutima wanje ubabara kandi koko ndumuntu sindi Imana kuburyo umuntu yokuringiza ikintu yakibonye
ngo ntarakare cyangwa ashavure cyangwa ngo agire amakenga. Rero no munsi numva ndyohewe d'abord kuba turi kumwe, kuko umutima wanje nkuko nababwiye ati ndiko ndasenga, ndiko ndabwira Imana imbwire ico nkwiye gukora. Inzira vyacemwe ni ndende mu muryango, bana kunari ruguru bavye barantelefone barambwira ati manuka nyabone ibintu ntibiryoroshe. Ndaza inama zirakorana, ba grand frère wanje, mama, papa n'abandi mu muryango barambwira ati burya nyabona nubwo meze uko umwana aragukunda, kandi biraboneka yuko igihe ufata ingingo nk'izo ari nziza, kandi muzi ko mwari mwatubwiye ko ari ikintu gishamwe mba muduhe, hari ikintu mba mudukorera umuryango, kandi umuryango urabyishimiye kuko twari tubazi. Rero jewe no munsi igitume nashatse ko nkuko nababwira fa passé musanze muri studio, narabasezeranye ko nkine ko mpuza na Stella. Rero no munsi ndabashimiye cyane kuko nakwifuza ko ibintu tubirangiza umuntu wese ari amahoro, donc amerewe neza, ari gusaba imbabazi dusaba n'ikigongo, hama ibintu bitufata umurongo mwiza. Nuko yes, ndibaza neza yuko jeyo ngahanya nkuko nabahuje ndetse kandi umva ko bitanguye gufata inzira nziza, sivyo inzira nziza nakanya kanyu kugira ngo umwe wese numwanya wawe deja kugira ngo ukuri warakubonye, kandi umunsi Stella peut-être ashobora kuba afise nawe imandi ziwe zindi zitandukanye. Rero nakanya kayo kugira ngo ugire icyo umubwiye, kugira ngo umusabe imbabazi nawe nyine yumva. Stella sivyo uramwumva ndibaza? MALOVE. Bon, jewe d'abord ndishishiti imbere y'Imana n'umutima wa Stella. Ibintu byose bikorekera mu buryo bw'inkemo nk'umukristo, narabaye convaincre. Dufatiye mu buryo bw'inkemo narabaye convaincre, kandi narabonye amarira ya Stella, ndabona n'umutima ukuntu wari ubabaye. Mugabo inkuru azingana imeze yari iteye ubwoba. Kiragize igihe niyumvira ibintu byinshi ndangaza umutima, ndababara cyane, ariko ngiye kuraba nagenda toza makuru buke rimwe na rimwe sanga hari ibintu donc byarimo igifungu udashobora gutora ukuri gutomoye, bivanye nuko hari nabo nashaka gutora ko inkuru kuvyo ari bambwiye batashoboye kumpa umwanya, cansanga sinoguma donc ndi muri ivyo nguma ngo ndiko ndarondera amakuru ku muntu nkunda, sinobesha ndamukunda Stella. Kandi hajya umuntu ukunda uramufuhira, nari nafushe cyane, kandi en plus ndimo gutanga kuja gushika mu rugo kacumva inkuru nkazijya vyarambabaje, ariko narasize umutima hamwe ndiyumvira mfatanije n'umuryango ku manuro bampaye, ndumva yuko ntashobora kumutakaza mu buzima bwanje, ndumva yuko dukwiye kubandanya urukundo. Mugabo sinzi yuko shobora kuba yarashavuye bivanye nuko yaciye atandukanye, nkanuma kenshi nkihorera, kuko birangora kuvuga mu bihe bigoye, bisaba gusenga cyane, ugasanga umutima we ntumeze neza, nkamusaba ko twosubirana ugasanga biragoranye. Je kandi abasabe mushobore kumuba hafi, kandi mumbe hafi mudufashe nkuko vyatangwe bimeze kujya birangira bimeze neza. Stella wumvise ijambo atubwiye ati uko biri kose aracagukunda cyane, iryo jambo umutima waryakiriye gute? Bon, cyo navuga nuko kuba nkunda ni vyiza kandi avyakiriye, ariko kandi asaba yuko vyose bigafata inzira nziza, ahari amakimbirane birangira kuko arabizi neza yuko ntazibana zitakubona amahembe, kandi ngo yaragufuhiye ko ari ugufuha tu. Urabeze kubona umuntu mu hotel c'est très grave, ubonye asohotse utegeza kwiyumvira byinshi birebire kandi ugapanika. Kirege ari mu buzima no kwizera umuntu, kandi ukamenya umuntu muri kumwe ninde asi yahimaje asi cyagicapo, kuko kunyagiriza ibintu nk'ibyo canke kwiyumvira ibintu birebire, nibaza yuko utabura uramenya uwo mugendano wariwe. Siribaza ko imyaka 6 utabura uramenya umuntu muri kumwe wariwe, umugirire confiance, umenya ati novuga yuko none muri iyo myaka yose yongese yarayimbonamwe canke yarayinziko. Novuga ko iyo ni rero yabaye nini, kuko ico kintu kibi cyane, kandi cyane cyafuje cyane. Rero novuga yuko
ikintu cyababaje n'abantu ni kubera iki bitashoboye guherera hagati yacu bikiriko biraja ku marezo sosio kandi nico nanje cyambabaje kuko urumva nico kintu abantu benshi bambajije kandi donc cyabakomerekeje kiratuma abantu benshi banyandikira bakantuka baravuga ati gute wiyandagaje nka kurya gute myandagaje nka kurya eske bige bintu byari byabananiye gutunganya mwebwe muri babiri byari byabananiye ariko je nkavuga ati ibintu byashitse kuri Facebook yabishitse kuri statut ibintu bija ku ma Facebook ndamurondera ku telefone ndamubura telefone zose arazizimya kandi acata code plus araduka ruguru ndavuga ati none koma ana ko ari mama ndonde murambaza ijya nkuru ati ibintu vyifashe gute dukore ikiganiro urumva cyavuga ati nta kibazo tugikore urumva kwera yuko ndavuga ati nta yindi shwa peut-être ni yaja kuri YouTube akabona ikiganiro azobona ati ibintu bimeze nabi nico kintu jewe cyambaye tushe cyane kuko ibintu kubisanga ku marezo sosio ni ikintu kibabaje kandi ni ikintu kibi ntabwo ari ikintu abantu bose bakiriye neza abantu bose barabiteye ivyatsi rero novuga yuko biriko donc umutima wanje nturaba pose umutima wanje nturaba hamwe bivanye nuko naranosama ama feedback menshi mabi yarantushije cyane ku mutima ku buryo numva umenga n'ubu umutima nturaba pose kuko navuga ati ibi bintu rifare ko berera hagati yacu bigahera kugira ngo ntivyigo biraja hejuru nivyigo birararara donc ntacyo bimaze ariko uno munsi nyakubwiye ati nkene ko birangira kuri wowe wumva ko hoko gwiki yagusavye imbabazi ababwiye ati I'm sorry vyashitse vyarashitse ndacyagukunda reka tubandanye ibindi byose tuvyibagire ko vyigeze no kuhaba ikintu novuga nuko ndakunda cyane abakunzi bacu ndabubaha cyane kandi ndubaha cyane impanuro z'abantu sinifuza yuko nosaba gukora ikiganiro kijanye na bino bintu canke sinifuza yuko sinifuza yuko hagira aho hapfa haza umuntu agasubira kumbaza ku bijanye na bino bintu vraiment nibaza yuko bino bintu vraiment byo herera ngaha anya nubwo umutima wanje taraba posta ariko kandi bihera abakunzi bumvise neza yuko urukundo rwari ruhari rwakomeje imbabazi yagusavye wazitanze kuko urumva igihe mamamagara mwari mwambwiye ati dushaka kubahuza naje nateguye umutima ko nifuza kudatika canke nifuza donc kuje n'abantu niko novuga Geuka basi hindukira kwanze geuka murabe vuga muraba sasa henshi ivyo kuravuga rero cyo murabe kwanza ndomwambie sasa na murabye sasa naro kubuye kuraba mu maso atwenze musame basi wana niko ndavuga asea fresh ndavuga ati sinifuza ko no sura gukora ibiganiro bijanye na bino bintu sinifuza yuko iyi sije twoyigaruka ko vraiment yandambiye cyane n'abantu bayirambiwe rero Imana ishimwe ko ariyo yabikoze kandi wenyine ashoye kwitahura yashoye kumenya ukuri burya atace uyagiriza ntacyo bawuyagiriza sibazi ko nari kujya ku makame afise icyo niyagiriza ahubwo nari guca mpunga nkagenda mugabo ko atace nifise niyagiriza numva umenga nibisanzwe yego nuvuga yuko imbabazi wanje sishaka kudadika ndazimuhaye baba auski twende werinde nawe garukira kwanza gatoye twambie umbazo urazitanze urukundo ragarutse hamagwari ruri nyene bon ndacategura umutima wanje neza kubera ko hari ibintu byinshi bitabaye byiza ku bantu ko bavyumvise naratewe ivyatsi na bamwe abamuryango no bavyakiriye neza rero novuga ati umutima wanje ndiko ndawutegura pose ube neza kugira ngo nababandi twatsitaza nabo nyene abantu batsitaye cyane nabo nyene bashobore kuvuga ati nabo nyene bari yakiri navuga yuko umutima wanje namubabariye vraiment namubabariye nizera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rurengera vyose nibaza yuko nemeye kurengera vyose umutima wo kuwutegura niwe yawo abaje niwazona utegura iyo ina shida
atabaye romantic uzocugaruka shoot wumvise ingene yavuze rigeze ngene kudadika vya vyarabaye nubwo vyashitse akagayika karira imbere y'amakamera benshi bakamutuka ati ataye ubuntu nibindi vyicana ariko yasema gutanga imbabazi nuko yagumye azirondera zisaba uno muzi ukabuje kuzitanga ikintu wumva kiri ku mutima wawe muri uno mwaniki bo kintu cambere je novuga ndaryohewe rero abantu b'abagabo canke imisore bakuze iyo banezerewe akenshi bidubiriza mu mitima bikaca bigaragarira mu bikorwa muneza kareme kaje uno musi agasuriye karaboneza bo kubwanje je ndaryohewe nkuko nakunda bivuga amikindi naco shimiye Imana ukuntu biriko biragenda neza kuko je ndiko ndasenga narumva ko ntamutakaza muri jewe narumva yuko bishitse bigahera ntusubira gukunda undi muntu ntusubira kwizera abandi bantu si utabakobwa kwagira confiance nari ngagije abakobwa benshi ana gukunda umuntu umwe mu buzima bwawe ubu kuba mwizera rero je numva umunezero mwinshi Imana yamuhezagire hama ibisigaye navyo naza yuko azogendera yibona kandi arabizi ko nabitunganya neza arabizi yuko ntacu namwima arabizi yuko chance wacu sinakimuha mugenda gifise kandi ndagishoboye gusa nyene numva isoni giki arabongo yumvise yenda kimere umushari we isoni giki uraza gituma mvuze uko nuko aho nashatse kuronderera ukuri hose hamwe harugaritse ahandi naho ndagerageza uko nshoboye ndaronka n'abana no telefona naragerageje ndarugira n'ama recherche n'ujya mu type bari kumwe ndamubonda mumenya turanaganira arambwira sanga ahubwo byose terari yavuze vyarukuri gusa je mvone nafusha mugabo umva nk'umwana w'umuntu en plus ufise vision ku muntu kanaka cyangwa ushaka kubaka ikintu kubaka bleeding niya imbere kandi ashaka yuko umuryango wawe uzokomereka bivuye kuri we canke ku wundi utegura akaza ku muryango kubw'inyungu ya twese sinari kubura gushavura kandi ntabyo ndamuzi ko Stella cyituma nabaye shoke cyane rero kubw'ivyo I'm very happy I'm so happy today kumva asubira kumbwira kambabariye tugasubira mu rukundo numva ndabashimiye cyane Yesu kunzo ashari TV uno munsi ikintu nagikoze narahagurutse ndavuga ati je ndapambana mpaka nihakikishe mara yibonye ko nagumye siragoriye nga umutipe ndamurondera ngara ko nkaca kumuvumbura uko na uko turagwana je na Stella mpaka birakuna Stella unambia ata asante cyo mvuga nuko ndabashimiye cyane kandi ndagyohewe cyane ko ibintu bisubiye kumera neza nibaza yuko ata bintu nk'ibi bizosubira kugaragara cyangwa bisubire kuba nkuko bibaye neza nibaza yuko nkuko navuze ko ngiye gutegura umutima wanje kugira ngo ivyabaye amakomantere amabi abantu bavyakiriye nabi nabo kugira ngo munategura imitima yabo aho mu wese yatsitaye kubona bari batuzi nk'abantu basenga abantu baririmba gospel donc ni bari batwitetse ko ibintu nk'ibi rero novuga yuko ntabwo cyabaye ikintu ciza ntabwo cyabaye ikitegerezo ciza ariko mama nishimwe yuko bigenze neza ego urugamba rurarangiye nizera neza yuko ibintu bigiye kuba neza kandi ibintu bigiye gusubira bikaba neza ndabashimiye ko mwabibaye hafi kuva mu ntango kandi abashimiye yuko n'uno munsi mwabikoze nkuko nari nabibasavye nari nababwiye yuko uno munsi ntashaka ko tuza gukora ego naravuze ati je nshaka ibintu byiyubashe kandi byiza sinkeneye yuko hasubira kuba ikiganiro ku bintu nkabiga ngo dusubire inyuma ngo mwapfuye iki ngo biki n'ibiki ndabashimiye cyane ko mwavyubahirije ego ngira akantu ndagusavye ego uranyemerera bivana nakari nyemerera kwanza je nta kintu kindi ndagusaba biza urabinyemerera bivana ngo wombwira ati ngo kora ikindi kintu kibi ngaho ya nta kintu kibi ndagusaba kibi aho vraiment naje wocu mpanisha ndavuga imbere ya kamera uranyemerera sawa na kibazo voilà shutera ndagusaba ikintu yego igihe mwaza mwese mwari mushavurira namwigeza aramutse ubundi je ndasavye umbanze muramukanye nganye ne birakamera nakare habereye ikigongo akayambi vraiment yambi damu uno munsi tukizambia love deje yo guys amusalimane kwanza nta urazi na speakers wanyembwiye kunyemerera shaka
mbere ko ndagikora kuko numva nshaka kubikora kuko ndacigiye nanamuramutse mbere ko ndabikora ndashaka manze se nukebura abantu bamwe bamwe usanga mu bihe by'umubabaro usanga bakiza umuntu bakanamusogota amajambo y'umubabaro wanashima bakanabesha n'ibindi bitameze neza nuko ikindi gihe bishitse umuntu akaba ari mu bihe bitameze neza yuko bamusengera gusumba kumwararaza kuko hajya intambara umuntu aba karagwana ejo umuntu yoyigwana je vraiment abantu bose barabizi naho mbaye barabizi n'abagenzi banje bose barabizi ko ndamukunda cyane Stine bari binambiye bakina MC ku ndabikunda ndamukunda gose kandi cyane kandi gose umve gose nco gituma vyashitse nka nafu wo kubiza ku mutima mastero ndashaka manda nshimira abantu bakeyi cyane bambaye hafi surtout nka musaza wa Stine Veniste ukuri kuva intambara itangura yambaye hafi cyane numwe yampunga muhigana mwe yiruka Imana imahezagire naranezerewe cyane yarampanuye cyane ndashimiye wowe wese umukozi Imana yagicakora kuri jewe ari karamanura ambwira ati ukabona wihenze ukihenda umwana wabandi agasara uragira ingorane umwana aragukunda ndabashimiye cyane ndashimiye n'umukozi w'Imana yatuganirije nukuri Imana imahezagire kugira ngo munashike kuri ntumbero habaye mwebwe abandi bantu benshi bashobora kutuba hafi ndashimye no wese nasabye umwanya kawunyima kuko nari mbabaye kandi nari meze nabi kandi je nashaka kurondera vyose kwari kubw'inyungu y'urukundo apana inyungu y'ugwanko narashaka ku bintu bitumbera neza kandi bishike hano heza rero Stine wanje ndamugarukanye ndaryohewe fanya mambo baba fanya mambo mu mwaka uzarugiye kurya umuceri neza ko gahunda yahagaritse none iraje nifanyaje abantu wapishe kwanza nisogee pembeni so naona guess kuzo Ajali TV this is so fine so good amara y'umunezero uno munsi ni agaragara mugihe hari amazi imisi harangwa Maria mbona ufuraye akwangare macho basi Urakoze. Yari je ndagukunda cyane ndakufuhira rwose simba nifuza kumva ikintu kibikubayeko cyangwa numva amakuru mari kuri wewe I love you so much Urakoze. abantu benshi bakavuga ngo ni ibintu by'ibikintu ariko simhaba ni ya telenovela sasa yanaanza ya na yetu ikale sasa mimi Kizo kunzo Ajali TV ibintu birabereye ijisho ndetse biraryoshe iyo ubonye hari amarira y'umubabaro hagarutse amarira y'umunezero ibintu biba bishimishije cyane ariko abantu bose babebonye bakabiha image mbi mwumve neza yuko mu buzima bibaho birashika umuntu agakosha ariko kandi kirazira ko gucira urubanza umuntu uko ariko gose rubi avayo kugira avayo kumenya umuzi wavyo biri uri hehe canke bizohera gute bizohera gute baba barakundana abarakundana rero hage biba bigoye kumara siza n'umuntu hamukumva ko muheba vyoroshe biba bigoye that's why turapambana bigera kure uno munsi Stella akantu wari wumva ukumbuye kubwira shutera karaka Nubwa ni byinshi numva kamwe kamuvuga ati vraiment yo mwe mubona bose nubwira akajambo bon arabizi sinobibwira kuri kamera vyose ivyo uvyishobora uvyumva ko woshobora kuvuga cyane sinagusaye vyose ukari birahari ndavuga ko ndamusi sindi muri mode yo kuvugira ibintu byinshi kuri noneho ntunezere nuko morale yagarutse ndanezerewe mugabo urumva reka tubireke nacu shit wewe akantu wari ukumbuye kumubwira karaka ndazi ko nubwo wahora wigarisha ngo miyerere washaka muri ukavuga ati none kamana ibi nibiki yagusike nari nkumbuye jewe simvuga icyo nashaka kumubwira nari menyere mu gitondo message ya Shari sari nkibona mwandiki wari sasa hivi sari nkibona kandi urazi ko la fois passée giye mwaza kungundurana ndiko ndakora indirimbo nabwiye ati ndamwandikira message magamazi kumwandikira inyishu sinashotse ndayironka hari n'umuntu yanamusabye yuko twahura turi babiri ndarindira kanyishura
ndabura hama munsi nije nkozi daho mbere yaciye avuga ngo ntari muri mood ngo azonyishura ejo umva nari kandi umva message imenyere mbona imisi yose shiri wiriwe gute umeze gute urumva ndabikumbuye kandi yansi nakunda ukuntu yavyuka kansengera nanje nkamva ndi muri mudo gusenga cyane cyo nari nkumbuye cyane ko twafashana mu buryo bw'imwema kandi twe tureze abantu batari bake muri école technique vocale kandi ndasabye n'ikigongo abanyeshuri banje n'umuryango n'abakristo bose bavyatsi itaje ariko nuko ndamukunda yes bakunzi ba Shali TV je ngumangaro kamvuga ati ubu n'umunezero kandi umudasanzwe je ndaryoye kuyo mbona yuko ikintu nagihagurukiye ndetse Imana ikamfasha ikanshoboza kukirangiza biba biryoshe cyane je sinamaro naye bwagere mpaka mbonye yo ku bintu byo bigenze neza kanshimira umuvyeyi papa wa Shutera yagize uruhara runini cyane rukomeye kugira ngo yumvishe umwana wiwe yuko ibiriko biraba ibintu bishikira bose ndetse ari challenge zo mu buzima busanzwe gushika no munsi akumva ko yorekura umutima wewe agatanga imbabazi papa auri hose Imana guhezagire ndetse kandi ntanga n'agashimwe kanje kavuye ku mutima musaza we ndetse nabandi benshi batandukanye bagiye babasengera babakunda hirya no hino mwese mwaragize ico mumaze ariko kandi tubabwira neza yuko vuba cyane sivyo mvugiye ko vuba cyane program igiye kubana y'ubukwe oya mu bisanzwe program yari ihari kandi nibaza ko napa yarabivuze yari ihari tugiye gusubira kandi kwitunganya neza bikwirikiranye bizuba byiza cyane kuri twese kwishengero n'umuryango baza yuko bizogira ico imariye bizogira ico bifashije n'abandi bari mu rungano mu generation iwacu kumenya ingene bitwara mu bintu no kumenya gushishoza iyo bikenewe no kumenya guca bugufi iyo bikenewe no kumenya gusaba ikigongo iyo bikenewe hama mugatubura kazuza keza kejo ego Stella mushwana kenshi sivyo nkuko bisanzwe ko mu rukundo biteza gushika mugacana mu gatoye ariko bino bihe byakwigisha iki bon ntazibana zitakomana amahembe nuvuga yuko ibi ni ibintu bishikira bose yaba abubatse cyangwa ababake muri fiançailles mugabo urukundo rurihangana kandi urukundo rugira neza donc ikiba gikomeye suko umuntu adadaza umutima ahubwo kiba gikomeye nuko mwicara mukaganira mukayaga kuko ushobora kudadaza umutima ugasanga urihenze ariko iyo wari kurekura mukaganira n'umuntu ugasanga ibintu byari kuba neza gusumba rero ibintu byose no kurekura umutima ukihangana hama hakabaho ikiyago hagati yanyu yes uno munsi ntimwadadije imitima uno munsi ya Maria ntiyabonetse uri bigene we warira guys benda kamera kumambwira ngo malove je vraiment jenzo kwiyahura jenzo vola ariko ro munsi yani umusaje ka bonjour kazoboneka ejo mu gatondo so reka ndabashira mu mirimo badukurikiranye nibezere neza ko ibindi byose Imana izo bibashoboza ndetse bakakomeza mu rugendo rwabo gurukundo bakakomeza muri ya nzira yabo biyemeje gushikako yari MALOVE mwarimo umutadebukirwa ndetse nako ntadebukiwe nagumiye nkora kandi nagumiye nzana ingufu zidasanzwe kugira ngo ibintu bigume bimeze neza bije ku murongo ndabakunda cyane abadukurikiranye mwese Imana baduhezagire utaragira subscribe bayikore hakiri kare kugira ngo ibintu bimere neza je ndabashimiye Stella ku kanya mwampaye ndetse no kunyumviriza ndetse mukananyubahira ijambo ryanje murakoze shoot Imana guhezagire nawe bro muri vyose ndagusenge ariko ntozosubira ingeso yo kuzura dadize umutima wigumura fast yasinyegumoye abarongo banamwe muri bana b'Imana kandi gusenga ni kuganira n'Imana ariko gufata akanyuganira n'Imana sica ariko gusa ngo gufata ingingo ni vyiza ariko guteba kurakanaho n'ikindi kintu rero je vyambaye ko si kuvuga yuko bitaba ku wundi yukunda umuntu shimire n'umuryango wose shimire nabo dukorana bose muri staff ya TV mbone nakajyo kubwira abakunzi bacu si bitubagwa nabi kudufollowing kudukurikirana ku ma platform yacu kuko kwacu tumba ikibuka cyari gihari kiraheze kandi byo kubera mpertiriba kandi shugere gutangura itariki 6 mbone kundara ngenzo bijungra ndije nyene ko twifashanya na shiri wanje secretary urumva ubu bintu bigiye kugenda neza ndanabwira abakunzi bacu ko rimwe tugiye gutanga promotion ku banyeshuri ba école technique vocale kiringo c'amezi 2 biga ku buntu ata inscription ata amafaranga y'ishuri
batanga mu kiringo c'amezi 2 rero umva kubwo umunezero ngize nce nuvumenga ico kintu kirakwiye guhabwa iyo generation ngira ngo nayihabwa akajyogezo ngo batere imbere kandi turonke n'akajyogezo kugira ngo tubaganirize tunabigishe ko mu by'ubuzima bigoye murakoze yes murakoze cyane namwe bakunzi ba Charity mwadukurikiye ngo bakona gushika ku iherezo ndetse nawe mwishimanye nanjye kuko nanjye nishimye kubona ko ibintu bigenze neza Imana ibahezagire tuzosubira aho gutaho kugira subscribe uko yazoza bana notification z'ibiganiro vyacu murakoze